Kw'izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi, tugeze ku izaburi y'105. Turayihera ku karongo ka mbere tugeze ku ka 15. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibitangaza umukama yakoze. Nimushimagize umukama, mwambaze izina ryiwe, mumenyeshe mu makungu ibikorwa vyiwe. Nimumuririmbire, mumucurarangire, muyage ibitangaza vyiwe byose. Mwihayagize mu izina ryiwe ryeranda, umutima w'abarondera umukama nunezerwe. Nimurondere umukama n'ububasha bwiwe, murondere amaso yiwe ubudahengeshanya, nimwibuke ibitangaza yakoze. Ibitangaro vyiwe n'ingingo yashinze. Mwebwe ruvyaro rw'umusavyi wiwe Aburahamu, mwebwe bene Yakobo yitoreye. Niwe mukama Imana yacu, ingingo ziwe zikwiye isi yose. Yama yibuka isezerano ryiwe, ijambo yategetse imvyaro 1000. Isezerano yunze na Aburahamu n'indahiro yarahiye Izahaki. Yayishingiye Yakobo bwa tegeko, ayishingira Isirayeli bwa sezerano ryamaho. Mu kuvuga ati, nzoguha igihugu ca Kanahani kibe icibare c'umugabane wawe. Ico gihe bari abantu imparurwa ari bake, bakaba inyambukira muri ico gihugu. Nkako baza barava mu gihugu baja mu kindi, bava mu bwami baja mu bundi. Ariko nta muntu n'umwe umukama yaretse ngo abacinyize. Yarahambariye n'abami kubera bo, ababwira ati, ntimugakore kubona asize amavuta, kandi ntimukagirire nabi abahanuzi banje. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, igitabo cy'Izaburi twagihereye ku karongo ka mbere. Ubu rero tugeze ku Izaburi, canke se twagihereye ku karongo ka mbere, twagihereye ku Izaburi ya mbere. Ubu tugeze ku Izaburi ya 10, ku Izaburi y'105. Ubwo rero reka tuzirikane Izaburi y'105, ariko ni ndende cyane, izovamo amavideo 3 canke amawodi 3. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibitangaza umukama yakoze. Ibitangaza Imana yakoze, tugira turabe ibitangaza Imana yakoze. Akarongo ka mbere karavuga ngo nimushimagize umukama, mwambaze izina ryiwe, mumenyeshe mu makungu ibikorwa vyiwe. Ngo nidushimagize umukama, tumenyeshe mu makungu ibikorwa vyiwe. Ariko nubwo tumenyeshe mu makungu ibikorwa vyiwe, ibi byariko birabwirwa bene Isirayeli, kuko aribo Imana yari yarakoreye ibitangaza, kandi aribo Imana yari yaratoranije kugira ngo bakwize intahe canke bashingire, bavuga ijambo ry'Imana mu isi yose. Ubwo uko tugenda tuzirikana akarongo ku kandi, niho tugenda turabitahura. Kabiri havuga ngo nimumuririmbire, mumucurarangire, muyage ibitangaza vyiwe byose. Ngo baririmbira Imana canke turirimbira Imana
ducurarange tuyage ibitangaza byiwe. Nubwo ibi bintu byisunga kuri bene Yakobo na bene Isirayeli, Isirayeli niwe Yakobo, kuri bene Aburahamu, natwe byaratugeze ko turafise ibitangaza Yezu yadukoreye, ibitangaza Yezu Kristo yagiye adukorera byo kurata, byo kuvuga hirya no hino, uwo ari we wese akamenya urukundo rw'Imana. Haleluya, amen. Gatatu, mwihayagize mu izina ry'iwe ryeranda, umutima w'abarondera umukama nunezerwe. Ngo twihayagize, mbega imitima yacu, mbese muri make nkanje yo niyumvira ibitangaza Imana yakoze yankoreye, bituma ndushirizaho gutera haleluya, bituma ndushirizaho gukunda Imana no kwegera Imana, gutyo bigatuma nshingira intahe uwo ari we wese yipfuza ko noyimushingira. Haleluya, amen. Kane aravuga ngo nimurondere umukama n'ububasha bwiwe. Turondere umukama kuko niwe afise ububasha bwo kutugirira neza. Murondere amaso yiwe ubudahengeshanya. Turondere amaso y'umukama, turondere mu maso y'Imana ubudahengeshanya. Haleluya, amen. Nimwibuke ibitangaza yakoze. Ngo twibuke ibitangaza yakoze, aho uca wiyumvira wewe nyene ku giti cyawe ukibaza, ese aho hari ibitangaza nibuka Imana yankoreye? Nigeze kwitanga karorero mvuga ati njewe nanje yo nibutse ibitangaza Imana yankoreye numva ndanezerwa cyane nkarushirizaho kwegera Imana. Hari abandi baca bibaza ate ko Imana yagukoreye ibitangaza ukaba wibereye mu bihugu by'abazungu, ubwo nyene ntiwobura kutayishima. Ariko bana b'Imana, nacyo ni kimwe mu byo ndayishima, ariko hari ibintu nshima Imana birenga ubwenge bwanje, nkarushirizaho kwegera Imana cyane, nkarushirizaho kwishimira Yezu Kristo. Kubera iki? Nta numwe buri gitangaza mu buzima bwiwe. Hari ibitangaza byinshi Imana idukorera tutanazi. Rero mu bitangaza nishimira nkanezererwa Imana, bigatuma ndushirizaho kuyegera, nuko Imana yankijije ingwara zidakira. Imana kuba yarankijije kanseri, icyo ni ikintu kimwe mu byo nishima, mu byo shingira intahe Imana, kwa Imana yankoreye igitangaza. Nari nzi ko mpfuye size abana bakiri batoya, ariko iyo kanseri Imana yinkiza atandi panadol nyoye. Kandi nkashima Imana ko muri ibyo bitangaza, kuba narabonye umumarayika ijisho murindi ni igitangaza Imana yankoreye. Kuba narabonye Yezu Kristo, kuba Yezu yama ngendera, kuba narabonye Bikira Mariya, ibyo ari ibintu bibona bake. Niyo niko narabivuga abantu bantera ibyatsi, bamwe batanabyemera, byemera abo babona uko mbayeho cyangwa uko nagiye nkirizo ngwara, bituma hariho ababyemera bakumva ati ujya kweri nashinga ijya ntahe kweri nibyo Imana yaramugiriye neza. Haleluya, amen. Hanyuma nkashinga intahe iyo niyumvira ukuntu Imana yagiye inkura mu bantu bagomba kunyica, ariko Imana ikabakubita mu ruhumyi nkabacamo, kandi ari abantu b'abagabo n'ibihiri n'amabugita n'ibiki. Ibyo byose nibitangaza Imana yagiye inkorera. Haleluya, amen. Rero ibyo ni ibyo kuri generation ya Yezu Kristo. Noneho ibyo ngo bihayagize byari ibyo muri bene Isirayeli, reka turabitahura. Gatandatu, mwebwe rubyaro rw'umusabyi wiwe Aburahamu. Twabyumvikanye ngo mwebwe rubyaro rw'umusabyi wiwe Aburahamu. Aburahamu ni sokuru w'abantu bose bemera Imana. Ariko muri iki gihe uru rubyaro, kubera haravuga ngo mwebwe rubyaro rw'umusabyi wiwe Aburahamu, mwebwe bene Yakobo yitoreye. Murabyumva rero ngaha duca dutegerana neza.
durakunda kuvuga Mana ya Aburahamu na Isahaki na Yakobo dukurikije uko Bibiliya mu isezerano rya kera uko Bibiliya ivuga. Ariko ikiza kihari natwe turajamwo mubemeye gukurikira Imana by'ukuri canke mubemera gukurikira Yesu Kristo, kuko murazi ko hariho ibintu bimwe Aburahamu canke Yakobo canke Isake, hariho ibintu bimwe Yesu yagiye akosora amaze kuza kugira twese noneho tubyarirwe muri Yesu Kristo. Aleluya, amen. Ubwo rero haravuga ngo mwebwe ruvyaro rw'umusabyi wiwe Aburahamu, mwebwe bene Yakobo yitoreye. Murumva rero bari bene Yakobo, aribo bene Isirayeli, aribo cya gihugu cya Palestina, aricyo cya gihugu cya Isirayeli kiriko kiragwana. Cya gihugu kuva kera murazi ko cya gihugu twarabibonye nabasiguriye kahise kacyo, murazi ko cyari cya Kanahani. Nabwo mw'Izaburi hari ahantu haza kubisigura, nitutahashika ko tuzohashika ko ku yindi zokurikira. Indwi avuga ngo niwe Mukama Imana yacu, ingingo ziwe zikwiye isi yose. Niwe Mukama Imana yacu, ingingo ziwe zikwiye isi yose. Aleluya, Imana ingingo zayo zikwiye isi yose. Aba bene Yakobo Imana yari yarasize amavuta yaratoye ngo bayivugire, ntibabashije no kuyivugira ngo bikwire. Mugabo Yesu araza noneho aratora abandi. Murazi twama tuzirikana inkuru za Paulo nuwo muri aba bene Yakobo, nuwo muri miryango 12 yatowe aza gushingira intahe Yesu avuga ati nyamara nanje ndi Umuyuda, mugabo Yesu Kristo ni watumwanisha twese. Nitwinjira mu gitabo mu mabarwa ya Paulo hari byinshi kandi tuzohamenyera. Haleluya, amen. 8 yama yibuka isezerano ryiwe, ijambo yategetse imyaka 1000. Ngo Imana yama yibuka isezerano ryayo, ngo ijambo yategetse imyaka 1000. Ijambo igihe Imana ibwira Aburahamu ave muri Uri y'Abakaludayo kubera ibigirwamana n'ibindi, hanyuma Aburahamu agahaguruka akagenda. Noneho ijambo rero Imana yasezeraniye Aburahamu, hanyuma akarisezeranira umuhungu wiwe Isahaki, hanyuma Isahaki akarisezeranira umuhungu wiwe Yakobo, hanyuma Yakobo yagiye arisezeranira abana biwe. Ariko muri bajya bahungu 12 iyo uri kurabyumviriza usanga hariho abantu bavuga ngo imihezagiro. Yakobo ahamagara abana biwe ngo bahezagire, ariko nitwazosoma ijya mihezagiro tuzosanga harimo imihezagiro nyene bamwe baheyayiwe imihezagiro novuga ati ni imivumo. Nkuko na Nowa yavumye ujya mu mwuzukuru wiwe Kanahani, hanyuma nyuma igihugu cya Kanahani cyase wiwe kigatorana Abapalestina bizananye kw'aba banyisirayeli. Noneho n'uyu munsi urabona ko abanyisirayeli kubera kutumvira isezerano ry'Imana bagiye baswiragira bahangayika, bakaba uyu munsi muri Palestina hari kumeneka amaraso menshi. Niyo kandi hazova intambara, hazokwaduka intambara izotuma Yesu agaruka agatwara ishengero, nyuma bakabona ko uwo base kwizera yariwe bari bararungikiwe. 9 isezerano twatubonye ngo ijambo yama yibuka isezerano ryiwe, ijambo yategetse imbyaro 1000. Rero sinagisiguye ko ikineza kw'imyaka 1000. Urumva rero ko ni ryasezerano Imana yasezeraniye Aburahamu, nicyo gihugu kijya cya Israeli cyangwa se cya Palestina. Ubwo
Imana yari yaragihaye bajya abanyisirayeli bene Yakobo, hanyuma baraswiragira barabakibatuzamo, hanyuma nyuma bagerageza uburyo ubwo aribwo bwose bw'ukuntu bogisubiramo. N'ubu murabona baracyagwana kugira noneho bomoremwo abarimo bose kugira bakibemo. Ariko rero naho tworaba Isirayeli canke iyi Kanahani, hariho ibice byagiye biravako. Bisigura ko abanyisirayeli bafise kuba botwara igipande bagatwara igice, n'abanyapalestina nabo bagatwara ikindi, kuko hariho n'ibindi hariho n'abandi bari mw'iyo Kanahani bari kw'icyo gihugu. Ubwo tuzoba turabisigukirwa neza uko tuzobandanya dusoma Bibiliya ku nkuru zijanye n'abanyisirayeli. 9. Isezerano yunze na Aburahamu n'indahiro yarahiye Izahaki. Murumva rero isezerano yasezeraniye Aburahamu n'indahiro yarahiye Izahaki. 10. Yayishingiye Yakobo bwa tegeko. Ngo yayishingiye Yakobo bwa tegeko, niho bavuga Aburahamu na Izahaki na Yakobo. Yayishingiye Yakobo bwa tegeko, ayishingira Isirayeli bwa sezerano ry'amaho. Ngo ayishingira Isirayeli bwa sezerano ry'amaho. Niyo ndikuvuga ati wa muntu nababwira yitwa Theodora Hazo yagerageje gukoranya abadiaspora bose b'abanyisirayeli iyo bagiye bahungira, ariko ntiyari kubakwiza bose, ariko yagerageje ku abashoboka yarabiyegereje. Hanyuma bituma bavuga bati tugende kuronderera igihugu cyacu, natwe turafise igihugu. Kw'abanyisirayeli benshi cyane bagiye batotezwa kubera intambara zagiye ziba mw'isi, baranyabagira gutyo bituma mw'isi hose bafatwa nabi, bicwa. Murazi ko Hitler wewe yaranabishe kugera aho bavuga ati twice mpaka zina Muyahudi ntihagire izina ry'Umuyahudi ryongera kubaho. Ariko kubera iri sezerano Imana yasezeraniye Izahaki, Yakobo na sekuru wabo Aburahamu canke sekuru wacu, riguma rigaruka. Byatumye Theodora Hazo araba ya mateka yose, aravuga ati byanka bikunda Palestina n'igihugu cyacu tugomba kuraba uburyo ubwo aribwo bwose tugisubiramo. Koko kandi Imana yarabashigikiye, bituma baza baragura agapande abanyapalestina basiduka bariko barirukanwa canke basigaranye akantu gato. 11. Mu kuvuga ati nzoguha igihugu ca Kanahani kibe icibare c'umugabane wawe. Turagarutse kwa Kanahani rero. Mu kuvuga ati nzoguha igihugu ca Kanahani kibe icibare c'umugabane wawe. Murumva rero iki gihugu cya Kanahani, murazi ko igihugu cya Kanahani ni cy'umwuzukuru wa Nowa. Igihe Nowa yavumwa umwuzukuru wiwe kubera ko umuhungu wiwe yagiye amuvuga ko yamubonye yambaye ubusa. Umuhungu wiwe kamwe yamubonye yambaye ubusa. Aburahamu amaze kubimenya, Nowa amaze kubimenya, aca avuma umwuzukuru wiwe Kanahani, ari cyo gihugu cya Kanahani Imana yari yarahaye Kamu. 12. Ico gihe bari abantu imparugwa ari bake, bakaba inyambukira muri ico gihugu. Ngo ico gihe bari abantu imparugwa ari bake, bakaba inyambukira muri ico gihugu. Twibukanye igihe kwanza
nabyo tuzobishikako nkako baza barava mu gihugu baja mu kindi, bava mu bwami baja mu bundi. Nubwo ndiko ndiruka n'iminota ariko n'igihe murabona ko bene Yakobo aribo bene Isirayeli bagurishije mwene wabo Yozefu, hanyuma bamaze kumugurisha bagaca bamujyana muri Egypt kuba canke se mu Misiri kuba umuja, kuba umwami, kuba umukozi, hanyuma agakora ibwami muka Potifari akamwagiriza icyaha cy'ubusambanyi amurenganije. Rero murazi ko nyuma ariho Yakobo nyuma yaje kugenda kumenya ko Yozefu akiriho bagaca baja mu Misiri. 14 ariko nta muntu numwe umukama yaretse ngo abacinyize, yarahambariye n'abami kubera bo ababwira ati Imana yagumye babungabunga, ntiyaretse ko bacinyizwa. Na Yozefu bajanye mu Misiri, Imana yaramugize iki, yaramubungabungiye mu Misiri, bituma hagera igihe bene wabo bajayo, bituma hagera n'igihe se wiwe Yakobo ajayo. Rero Imana irababungabungira hajya mu Misiri. 15 nimugakore kubo nasize amavuta, kandi ntimukagirire nabi abahanuzi banje. Ubwo Imana yarababungabungiyeyo. Tusubiye kuri 14 tuhafatanye kuko harafatanye, haravuga ngo ariko nta muntu numwe umukama yaretse ngo abacinyize. Tuca tubona n'imirimo bagiye barakora y'uburetwa hajya mu Misiri, mugabe Imana ikabakurayo igihe Mose bamutora mu ruzi. Yarahambariye n'abami kubera bo ababwira ati turabere riri jambo Imana yagiye ibwira abami ibahambarira kubera ko bariko barakoresha nabi Abanyisirayeli. Ntimugakore kubo nasize amavuta, ngo ntibagakore kubo Imana yasize amavuta, kandi ntimukagirire nabi abahanuzi banje, ngo kandi ntibakagirire nabi abahanuzi b'Imana. Kubera abo bene Isirayeli harimo abahanuzi, harimo duhereye kuri Yozefu yavuga indoto, yabwiye umwami bizoba. Rero kandi n'uwo munsi Abanyisirayeli barimo abahanuzi, kuko tugenda tunabona muri bo nyene harimo abahanuzi bahanura ibizoba n'ingene Yesu azoza. Harimo abahanuzi kuko n'uyu munsi turafise Paulo wo mu Bayuda. Abana b'Imana rero iyi Zaburi twayigejeje ku karongo ka 15, ariko turacyabandanya kuko ifise uburongo 48. Turacyabandanya kuyizirikana. Umukama Imana abahezagire cyane. Niwumviriza iyi audio bizogusaba no kumviriza izokurikira n'iyindi izokurikira mpaka 3. Umukama Imana abahezagire. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.